What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella, Miraformatique Channel TV. Hama turi Lundi Méchant style. Vous savez Lundi Méchant non? Twatembereye turi kuri plage hari umuyaga ibintu byashusha arakatse bari bijati. Gume tujamo twashwanyaguritse rero n'abanyeshuri twigana twagiye hamwe muga trip gateza gasongene Lundi sizo bimeze. Rero ngira ndabasange aho bari muri cercle ibintu ni waneza ni wanene ngira shikenda baramutse hama tuandanye tujya show mugumane natwe it's gonna be fire yola oyo murameze chamez ku mwashwanyaguritse mwahiye apa yo gushibindi ni sawa present ni sawa hamero Jesse jengira nda present je ko mwese presence it's a big deal mora gute akunze wa magic uyu mujinga hamero ritwa Joel tumweke bivaye n'ingene cyagenze drive of the day akaba ari Daniela aka Iggy the best dancer it's Mahuba Akbar akaba ari mu designer umucafisi artiste aratovye cyane Mr Vibe aka Regis ni aka gusa yitwa Mr Vibe Dorcas aka Dorcas Messi Messi yitwa Abdul aka Prince Vanessa aka Mahuba aka Mr Paris amazina sinaye wiwe yari Mahuba Mr Paris Mademoiselle Eidra Adonaela alatesa by the way Mrs Good Vibe Jean-Noël Jodel niko yitwa umuji wacu habunjana gite urameze akari Alec dore bose na abanyeshuri twigana nyene rero no musi ibintu byashushe turi mu rumonge nabagiye twasohotse twarenganya umuji twaje ku découvrir aventure rero ndasikibazo gusashira abantu bake abantu nka batatu gusa ni bien yego ikibazo ni iki abajene bibujumbura akunze kuvuga ati barakunda gusohoka ama trip ibiki mugabo tutabona iyo bakura amafaranga rero kubajija navyo urumva ni big deal rero ama avion umwe wese kunye n'umuntu haba nico ndio tushaka kuvuga turera kuri monsieur Prince none monsieur araba prince ya gute monsieur aragwatera prince urumva vraiment jewe kubganje mundwi pako wiki za kupata pako wiki za kukosa unajua ni kupambana sasa wewe ukiniona niko natagata usimedite tusianze kumeditana ngo ni nani bari kuvuga pasa abajene ngo badakora mugabo akaguma basohoka yego ndabizi ndiko ndaje unasikiye none wewe nk'ubu wasohotse ntibavuze ko umuntu yasohotse bacha batangura kumumedita sasa sawa jewe ndafise indwi zanje mu ndwi ndashobora kuba nampambanye nimepata tena nikipata yohana weekend natagata lakini pako zingine weekend utanionaga siko natagata juu kubera
nagize nkaba naronse rero ntujije umuntu utazi ingene abayeho. reka nana igi agire Jean itavuze ko iyo avigato. De mon côté novuga ko premièrement nkuko nabivuze si vyiza kujija umuntu avant yuko umumenya cyane umenya ivyewe. Bon kuri jewe abajene benshi mu Burundi bon fatinga BJ sivyo turazi twese ko kuguronka ubuzinga biragoye kandi sikuvuga ko twese dukora cyane mugabo ugasanga dusohotse nk'ahantu tugiye mu kirori ugasanga twese twahuye n'abandi badakora n'abandi bakora mugabo ugasanga abandi badakora bafite utudiri bagira nta muntu yicara muhira vraiment ari umujene nkatwe avuga ati jewe ndakeneye iki kandi si twebwe dusaba ibintu abavyeyi ibintu vyose hari abironderera so nushaka kuguma wicaye muhira uziko wironderera karato imuzu umva unatigita yana mujue na kupiga kabisa nako kadimiru karonse unaweka uravyumva niyo mpamvu usanga sometimes dusohoka mbandurira ahantu twese mugasi kuvuga ko reka rero Akbar atubwire ko gato hamace tubandanye. Bonje nibaza yuko abantu boreka kujisha abandi bivanye nuko babona babayeho canke umuntu wese ni kubaho ubuzima bwiwe kubera ntuzi umuntu ngene ababayeho ntuzi ngene aronka naho wowe ubona yuko atakaza afise arashobora kuba afise ibindi bintu bimwinjiriza quelque part canke ugasanga arafise abantu bamufasha urumva nshobora rero kujija uwundi ngo ntakaza afise ngo arajya amahera weekend urumva ibintu bisanzwe wewe udashobora kubaho nka kujya urabaho ivyiwawe ukabandanya muramwumva guys abantu mujija faut pas juger abajene bafise utuntu twinshi bakura mu mafaranga kandi sima kamubibona nibonye ara jobless donc bafise amahera akoti hama ikibazo kiratura twese turatwishura turacishura jo as a friend ingene oyo ingene dupasa ama weekend yacu ningene dutangura ama indwi shasha je abaturi kumwe ndabizeye cyane ni wapambanaje vraiment abantu bakora barapambana turiga tugakora ibintu byose turabikora ibintu byose ntubikora ga press oyo ikintu tudakora ni umve umwuga wo kwica kuroga kugira iki no kwiba mugabo kwiba ni kwiba ni ibintu bitandukanye oya kudo la vie naijua hiyo ni kuyenye inavugaga yawe kwiba rero biratandukanye gusa kwiba ni bibi nyene oyo twebwe imyuga tudakora niyo yonyene Prince yavuze ibisigaye byose tunatumika vraiment kwiba no kwita no kugira nibyo tudakora rero umwe wese aratugira ingena pasa weekend yiwe ningena tangura the next week ari mu mpuka mu point mu zida sanze vraiment abantu ndabize ni wapambanaji sana rero reka duhere mere muri gauche mere droite okay reka duhere ko Akbar tugira ingene ama weekend baba meze ningena tangura indwi shasha. Bonje weekend zanje ziba zisanzwe kenshi ndakunda gukora weekend gushika na samedi kenshi ego mugabo dimanche niwo musi ndyoherwa umunsi nduhuka naronse ndaryoherwa kandi cyane muga nabuze ca nduhuka canke ama sport urayo yego rero je nuko ndazipasa hama lendi n'umunsi wo gutangura ibindi urumva ubutanguye bishasha ushaka nimba waryohewe amahera bayaheze ushaka kurondera yandi urumva nuko je iwanje bimeze hama lendi kwazitangura lendi ndayitangura asha ahubwo mbyuka kare kugira n'amakuraje mingi sana. Akbar aje utubwira ingana pasa weekend yiwe reka tugende kwa Dokas uramenyere mbwa kuri magic rero ntimugire ikibazo na kimwe tugire do magic uravuze ngo ni gute pasa weekend ngene tangura ibishasha Jende basi journalist yo mu magaciro sha je weekend kandi ndayipasa neza bivanye n'ingene
meze fresh weekend umvende good vibes vraiment hama harigihe usanga nyine weekend ishitse ndi mu gitanda vraiment mu gitanda ndyamye gusabira bange nimana iba yahezagiye hama landi nkaca ndayitangura landi nyine bari Lundi Méchant tukacitangura n'amakuraje menshi iyi ni microdo ama Lundi nkaca ndayitangura n'amakuraje menshi iki kurondera kw'ishuri aha byataye sana yego merci drosha usubwiye ngene umpaza ama weekend yawe n'ibindi bintu ingene ibintu biba bishushe biba biri hot oyo kizinguwe kwa jewe ku ma weekend for abantu bari ngaha babivuze umuntu ameze neza ku mufuko biraba nta kabuza ko umuntu atoryoherwa ariko rimwe rimwe si byiza kwibagira kubera ko turakenera amahera ni genre n'uyundi munsi nako twoyaheza ngo tuyahereza mu ma weekend mu biki biriya turaryoherwa tukaryoherwa umunsi umwe ariko vraiment foko twibuka hama kuri Lundi yanje ndayitangura kwanza mvuga mana ndagusavye vraiment ndagusavye mfashe iyi week izogende neza kubera ntawe ubuzi ukuntu nzogenda so ku mufuka ari heza turaryoherwa ariko ubundi natwe nitwiyibagije ubundi neza oyo thank you so much Ewa mase pikwai safi sana na wabari sana ewa na je weekend na misi yose kweri yana hata baye nk'akantu gato nkabura umwanya kubera akazi kwiruka nyene urazi hari umuntu ashobora gukoresha dimanche cyangwa samedi ari amahera ntushobora kwanga gukorora bizi ko buri zuru gahiga twerende turashobora kugira dimanche ni ku mufuko bivana n'umufuko wawe cewe mwagiye weekend nandi ku kazi rendi nanje canja ahantu nkajya show kandi ndaberesa ama video ntimushobora kuvyanga ebana je ndababwiye ate bana iyi Lundi nanje ngira nkosore ebana rero uko bimeze nta Lundi nta dimanche nta mardi byose ni mamoya bivana mu mufuko blessa safi nakubali sana oyo rero Mr Vibe agira tubwire nawe hama cha dukina je iraho hama cha tumera nk'abarangiza gato oyo shaje nanje kubwiye wanje kweri ewana Lundi guhera Lundi kudoga wari gupambana ariko weekend igeze hano ku blessinga kabisa yote tura blessinga yakunze bitakunze naho tugatekana tukicara iyo byabonetse turabikorerako nanje rero banavuga urakoze none oyo ibintu ni wane twashwanyaguritse rero tugira dukineje ofete tusanzwe turi abagenzi turigana muzonsanzwe turakunda gura keshi rero ikintu gihari tugira dukinije c'est entre nous umuntu kaza kugwa ko akadiri hagati turamubaza ikintu muri twese umwese atarazi Jean kuri we hama kitubwire kandi nta bintu byo kubesha ni honnête here we go 3 and action Movera doucement Jesus Mr. Vice. Ni Mr. Vice. Mr. Vice. Oh. Mr. Vice. Jenda sikazo ngiranda mu. Ni jenda sikazo ndamubaza Mr. Vice. Ariko numujama afite rapport nkuko yabivuze bera turamana ariko ndashaka kubaza Mr. Vice amahiri akura ekasi. Mani yambayamba amasharete umujama meze fresh. Avec neza. C'est vrai. Iyo nkora amahera. Ushaka kumenya nkora amahera. Nkuko naye nayivuze ubwa mbere. Isome ntanguye ndapambana. Vuye ku ishuri ndapambana. Pambana nje kugira ngo weekend igere meze neza. Navuyeyo. After navuyeyo. Ndapambana oya ibisanzwe umviriza ndakwibira ibanga ryabyo senga cyane oyo
Yesu siri ni Yesu ni gusenga mpaka last twagiye ntuze ya kabiri none ko kimese va atari karafungura yati yo Adro kura twiba okay yola ibintu ni wane una business tukozi bas uri ready none twagiye Hey, natanguye. Okay, kubera iki Dorcas bamava ko ufite iminwa myiza. Urahora ubibona ko ufite iminwa myiza. Okay. Mushaka ndamaze ikindi kibazo. Okay, cyo tere mosho mumbariza ikibazo. wewe banda yakwijanye jewe ikibazo ndabafitiye Dorcas mu ex wawe ninde Dorcas tumumenye mbiriza muri gabo akumubaza ni bukereka ni yaite telling your ex twambi this is your girlfriend tubwire ngo ninde no Only. Mwex want. Man. Ni atari kwe. Atari kwe. yo nimero murone Oya numushobora ko Wani sishobora kumuvuga man. Oya. ni private Ari private. Akadome kamwe gusa. Atavuze akadome kamwe. Konyene. Kirondera. alphabet ambere nyimba ari None kwinjo mubibadije nibi. Atavuze akadome kahe. Mbega bashikino. iyo ndoto ni hari urumva gira Irahari. Bon, oyaha. ntuyivuge yose ngo Oya sindayivuga yose. uvuga Nkiyo ni magaza n'ubundi. Ko vraiment. Yo impuzu. Kora impuzu. kora cyangwa uturadandaze Oya paniza ko kibandi baba. rampage ngaha Nka rampage. Oya pana rampage. Oya pana pano. Namwe. sio bya Apana balo yukoko. Ziwanje. Ego marke yanje. Ego. wizaye Apana uwize nawe. azoyitubwira tenkete none usikaza banza Dorcas jenda mubaza so jenda babarize tubwira igafi ya mbere umaze gukora mu buzima igafi ashaka kuvuga yinye vraiment nadekonye byayemeze ukunungu Igafe ya mbere maze gukora. Man sindakora igafe vraiment ya mbere. Ego. Oya, Jesse Mborego. Oya vraiment Jesse ngeze nkubitwa vraiment. Shani cyo kintu ntigeze ngira. Gukarota. Oya Jesse ngira ntrisha. Aya. na blesses Oya sinda bless. reka tugenda muri truc ya gatatu ni bon gusa Doc Mr Vibes jenje ntangura kubaza mabinyemereye jenga ndakazikazo kiwe do you have a girlfriend utamufise naho kwa twe turabagenzi we ntavyo tuzi basha ntavyo tuzi utamufise naho urase mu crush jewe puro mama nawe mfise gusa ndafise on crush acha muvuga twe ntavyo tuzi ngo turabagenzi biwe mu twamora tutazi yuko ari fite person ni secret ngo ni secret ndo nasikaza maza Mr Vibe Action. Jina ikibazo iki urafise umu crush urafise umuntu crushing uramufise urashaka kumuvuza twavuze ko tabesha basi ikindi kibazo ikibazo cyari kiriko kiva kure utabaje ndabaye burabaza leke Idra urasaba ex oui ou non oui arabafise rero dikyo nshaka kubaza zo aba ex bawe la plupart la majorité mukunda gupfiki
niwe waguye bane bon benshi ntimupfa ibisa rero genre wa mbere uvuga ati yakublesheje mwapfuye iki wakubabaje cyangwa wowe wababaje kandi igihe umuntu muvana ari wamubaje cyangwa ari yakubabaje si ari wamubabaje mwapfuye iki si ari yakubabaje byagenze gute nkuko yavuze ndafite ex okay wambabaje no kunyitiranya I mean akamayimaje abandi akamayimaje itariyo kandi for really ari umuntu yarandi so nitwe numva ko cambabaje ego yampaye imaje abandi jewe nafise yumva bina ubundi jewe yendi in love sis nkunda kumviriza amajambo y'abantu so nawe yumva y'abandi atangura kumva ego okay ama rero guys mwavyumvise abantu ntibashobotse cyane gusa n'abana beza par contre n'abana beza c'est mudi ambiance umutima myiza everything bless twarahezagiwe antuka kuba tuzaye twese ibintu byose ni waneza sasa rero mugumane natwe akunze wa magic oya tugira tuje ku mazi umve